Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ndizera ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muherereye hose. Ku basabato mugire isabato nziza, abandi namwe mukomeze kugira weekend nziza. Nje turabire hamwe ibintu bigira kuri bibiri gusa canke bitatu. Icambere n'amakuru amaze imisi nako yatangiye kuvuga ku munsi w'ejo bavuga ko ngo Eric Prince le patron wa Blackwater ngo yarafashwe n'abakomando special commando ba M23. Nshanza turabire hamwe kandi n'inkuru yavuzwe ngo abasirikare b'u Burundi n'abapolisi bari basanzwe ari ku mupaka ari mu Gatumba ngo abo ngo barafashwe ngo haraje ngo special force za M23 zirabazingazinga atarusasu ruvuze hama ngo barabatwara mu kibanza kiri inconnu. Nayo makuru ndaje tuyarabire hamwe, duca tuyarabire hamwe kandi na ya nkuru nabashikiza ku munsi w'ejo. Ibitangazamakuru bikomeje kubesha cyane yuko u Burundi ibice 90% by'abagwanyi ba Red Tabara n'abazobafasha bo muri RDF ngo aramaze kwegeraniza hano muri Plaine de la Ruzizi. Plaine ya Rusizi ngo biteguriye kurasa u Burundi. Nukuvuga ngo hasigaye amapurusa 10 gusa kugira barase u Burundi. Eka rero tuganirire kuri ibi. Ariko kandi menyesha badukurikirana yuko urubuga rwacu rwari rwarugawe Akamo TV baradusubije. Ubu Akamo TV iri fonctionnaire. Niki kiganiro ndiko ndakora ndaze no kugicisha kuri Akamo TV. Ubwo mwumve ko Imana ikomeje kutwugururira amarembo. Reka ndabite ko turi mu nyishumbu rwa babandi. Ariko rero mwego mudukurikirana muteragira sabone akandi ko kaje ni mubikore kugira ngo mudufashe kwagura umuryango wa BM4 ndetse na BM4 Plus hamwe na Akamo TV. Tuzegura muri commentaire ndazi ko mufise byinshi muzi kuri zino nkuru tugiye kuganira. No ufise n'ikibazo nawe azi kukibaza turaza kugikorerako. Karibu rero muri kino kiganiro mutore agatebe tuganire. Reka mpere kuri inkuru ivuga ko Eric Prince patron wa Blackwater yafashwe ngo n'abakomando 9 special commando 9 ba M23 ngo bamufatiye mu gisagara ca Uvira. D'abord tumenye uyu Eric Prince ninde. Ntabyo ndamuvugako. Ndamuvuga ko akadone gatoya gusa kugira ngo nze kukifashisha muri kino kiganiro. Eric Prince yahoze ari umusirikare mu gisirikare ca Amerika kandi wo ku mapete hejuru cyane. Uyu ni Eric Prince nyuma aza gushinga societe ya gisirikare ariyo yitwa Blackwater imaze gukora mu bice bitandukanye. Iyi Blackwater ni umugwi ukora nk'aba mercenaires nkuko Kongo yabatumye ko, ni nkuko n'u Rwanda rushobora kubatumako, Central Africa batumako, Ubushinwa bukabatumako. Donc bivana wewe n'amafaranga yawe hamwe n'ico uba wifuje kubatumira. Uyu rero Eric Prince niwe yashinze uyu mugwi, niwe aruserukira ku rwego rw'isi yose. Donc il est le patron w'iyi Blackwater. Mu minsi iheze twatangiye kubona byo bitangazamakuru bitandukanye aho byatanguye kwandika ibindi bikora inkuru zitandukanye berekana yuko uyu Eric Prince yamaze gushika mu gihugu ca Kongo. Nyuma y'akanya gato twumva ngo Eric Prince yamaze gushika mu gisagara ca Uvira. Ariko ndabamenyeshe yuko iyi ni inkuru banditse, mvuge ko bateguye ko bazoza bayishikiriza ku ma episode. Aka kantu mukumva ni inkuru bateguye yuko bazoza bashikiriza ku ma episode. Episode ya mbere yari yuko Eric Prince yashitse muri Kongo. Episode ya kabiri Prince yageze Uvira. Episode ya gatatu none niyo yasohotse ngo Eric Prince yafashwe n'aba special commando ba M23. Mugabo aba bari ko bashikiriza inkuru hariho ukuntu bikingiye muri iyi nkuru aho baci bavuga ngo ashobora kuzotanga igiturire maze bakamurekura uyu Eric Prince ukubera ko ngo n'umuntu afite amafaranga menshi, ngo rero ashobora kuzotanga igiturire maze bakamurekura. Guys, ubwo bwenge abo bantu bakura heko, ubwo bwenge bwo kwiyumvira kubesha isi mwebwe mukura mwibaza yuko
ari mwe mufise ubwenge gusa. Please gabanya muriko murexagera. Ukuri nguko nta M23 yofata umuntu nka Eric Prince ntibamushiye kwitangaza amakuru. Jamais. Akaro kari très simple. Baratangaje ibitangabo byinshi yuko bagiye bafata abasirikare b'u Burundi, bafata ku mirongo y'urugamba muri Kongo. Berekanye bangahe? Jemeruka umukobwa bafatiye muri ho plateau niba nihenze, umukobwa berekanye umusirikare w'u Burundi baramwerekanye kabisa. None abandi ko bataberekanye byagenze gute? Please, ata foto nta cabaye. Kandi noneho turabaza aba M23, turazi ingene mumeze, turazi imikorere yanyu. Akaro kari typique nababa mercenaires bamwe bari muri Goma. Turabizi neza yuko bari muri kopi y'u Rwanda. U Rwanda niko rwabakinishije rurabakoresha ari amasenario. Mwarabashize kwitangaza amakuru aho Wiringoma yikwita mu gatuza ashaka kubatera imigere kwekana yuko bakomeye cyane rwose atamumesenere mwashaka afise kwavuga ko ijambo. None mwofata Eric Prince ntimumushiye kwitangaza amakuru. Oyareka. Ne nyuma yaho imbere yaho nako plutôt batangiye gutangaza yuko ngo bafashe aba Black Water. Barabivuze barafasha aba Black Water ngo bafatira muri Baraka. Yes, Baraka. Nimba nihenze bavuze ko bafatiye muri Makobora. Yes, ngo barafatiye aba Black Water ngo muri Makobora, ngo aba Black Water bagera ku 9 ngo bari mu nama ibintu di genre. Mugabo turarindira ko baduha amafoto turabura. Ndabasubiriremo nta M23 yofata atwaka na Black Water yofata umusirikare w'u Burundi imufatiye ku butaka bwa Kongo ngereke kumushira atharani, reke kumushira kumwangukana bumenyi. Bishwe rero umusirikare afise uruhu rwera mu Black Water esirto. Iki rero mwumve ko ari kinyoma cambaye ubusa, ni kinyoma batanguye guhimba mbere. Ndabereke uyu Eric Prince ntarigira nahonyuza ikirenge ku butaka bwa Kongo. Guys, Eric Prince ntarahonyora ku butaka bwa Kongo. Ni scenario bateguye bavuga bati tuzovuga ko yaje muri Kongo kwako byamenyekanye ko Black Water ari hiri, hama yagize muri Uvira, hama special forces za M23 zamufasha. Ntabwo yigeze ashika ku butaka bwa Kongo. Tureke nivyo. Abo ba special commando ba M23 bari gufata Eric Prince umubosi wa Black Water au niveau mondial, sivyo? Bakamufatira muri Uvira. Ntibayanditse umusivili. Wa ufata umusirikare wa Amerika, le patron wa Black Water muri Uvira. Byo byagenze gute? Ntabasirikare bo bamucunze bari kuba bahari. Tureke nivyo. Ubu tuvugana Uvira irinzwe na ca gisirikare kitamenyekana, sivyo? Harimwo Wazalendo, harimwo FARDC Rezipo, niho barinze Uvira. None aba bakomando ba M23 baramutoye Eric Prince bamucisha he? Bamutwaye ku rutaro, bamucishije mu kuzimu, banditse ifuku. Tuvyite gute? Ikiro ni kinyuma cambaye busa. Guys, ibi bitangazamakuru nta kindi kintu bijejwe atari gupropaga inkuru z'ibinyoma. Ndashaka buri kintu kimwe kwitangazamakuru muri iyi minsi, abenshi ngira ngo mwabonye yuko babuze inkuru batanga, bahitamo guhimba inkuru z'ibinyoma kugira ngo abasanzwe babakurikirana baronke ibintu babahereza. Abandi nabo bashikiriza amakuru kugira ngo bikururire ko abantu, donc bashikiriza amakuru bibaza ko abantu bokenera mugabo atari ukuri, kugira ngo bikwegere ko abantu baduze fan base, bironkereza views. Ibi rero ntihagire umuntu asubira kubishira ku mutima. Ni kinyoma cambaye ubusa biriya bitangazamakuru byo mu Rwanda bisanzwe bikoresha. Ndabibutse kandi yuko buriya iyi ni imwe mu ntambara bariko baragwana. Donc iyi ni guerre médiatique ikunze kujana cyane na guerre classique. Ibi niko biri. Usibye gusa ibihugu bimwe bitaramenya avantage ya guerre médiatique, intambara zabo bazigira miwe
donc bagwana intambara zirimiwe mugabo abenshi baramaze gutahura yuko guerre classique akenshi igira inguvu iyo iri akompanye na guerre médiatique. Niko u Rwanda rukora, niko Amerika ikora. Donc je dis même na OTAN yose izi nizo ntambara niko basanzwe bagwana. Uzosanga muri guerre classique bakubisweho byo ku mirongo y'urugamba batakaje babuze bimwe biteye ubwoba, mugabo gacaje kuri guerre médiatique bakabesha bakaremesha abantu babakurikirana, twe twatsinze umwansi turamugeramiye, umwansi turamurembeje, nayo shwi bakubisweho byo. Ibi nivyo M23 iriko irakora. Guys, mu kiyaya ca Rusizi barabishe nk'abana b'imbeba, barabahoneje, barabishe kubi aha muri Rusizi, mugabo gaca bikubitijeke bakaja ngaho ngo Eric Prince amufashe Patra Blackwater. Abantu baje muri studio banyura umugiro utanagosoye, sine yabaga rugosoye basi boze bagerageza no guhimba ibinyoma umuntu yumvira basi akumva ko bifise na logique. Wewe ufata general muri Uvira, d'abord mu general abarinzwe gute? Ico ni mu kibazi d'abord. Tureke Eric Prince yoba yavuye muri Amerika, nta n'umu general n'umwe mu Burundi araje ngaho kumenya urugamba muri Kongo, no one. U Rwanda nigo rubashoraye kwa ko nyine rufise ya system yabo ya punguza wajinga, bari ko rapunguza wajinga urukeneye ko elimina rumurumika muri Kongo ari mu general s'en fout, hama bakamumesa. Ni u Rwanda rukoresha iyo system. Urinze ubona umu general agiye ku mirongo rugamba, guys, umenye yuko ibara riba ryaguye, hari u Rwanda niko rwagushije ishano, ababizi cyane kuturusha ne bari yabegereye hari irimbe gikanombe nabafitiye abana mu gisirikare ca RDF, murazi cyane kabisa yuko ibara ryaguye wanyu kandi atacu mwambariye atanico musigarije, ntaco musigarije kabisa. Twibandanize n'inkuru zacu. Baciye baja ngaho kutangaza makuru, baranditse mu buryo mu by'ukuri buri très professionnel, uburyo buri professionnel, ngo igisirikare cabo cagiye ku mupaka mu Gatumba, ngo gifata ngo abasirikare bose b'u Burundi ngo n'abapolisi bahari kirababoha, atari usasi ruvuze ngo gica kirabatwara. Ariko mu by'ukuri nka wewe ushobora kwemera ico kinyoma, please wakameme. Hari ibintu mugomba gukoresha logique. Umupaka uragiye urabosha abasirikare bose bahari n'abapolisi, atari usasi ruvuze kubara kagambane. Abo basirikare bo bari bo bigambaneho nyine ubwabo bakitanga. Noneho data byo bavyarabaye babacishije he ko toujours Uvira ifiswe na FARDC wazarendo, numva ngo naca gisirikare kitamenyekanya ariho kiri, babacishije he nabo? Abasirikare barenze umupaka si umwe, si babiri, si 10, si piloto, abacunze umupaka mu vyumva n'abapolisi. Wowe urajura baboshe, dabwe mwaboshe muri bangahe? Sha akabiga twinga nkakeza vraiment. So iyi nkuru rero nshimye kuza kuyikomoza, sivyo? Nshimye kuza kuyivuga kuko n'abayivuga nabo nyine bashaka kwigira kara professionnel, ngo vyabaye mwibanga, ngo ntibyigeze bivugwa, ngo rero ngo leta y'u Burundi ngo yaramaramaye ngica ngihuduza abandi basirikare benshi. Nijyare ku mupaka hatigeze abasirikare benshi, nijyare ko bahari bacunze umutekano w'imbe z'igihugu, noneho tuwafise muri Kongo indani twereka ko bagira ku mipaka bigenze gute? So iyi nkuru yaraciye mu group WhatsApp menshi, hari abantu benshi bayivuganye ko, nanje narayisomye bakomeje no kuyimbaza ngo ngico ndayavuze ko, mugabo nari nasi kwigisha ndayavuze kuko ni nkuru itagira sense. N'umwana umubwiye uti ngo bagiye ku mpaka barabohanga baso sorry. Reka twandanze inkuru yacu kumbure, tugaruke kuri za nkuru bamaze imisi bavuga yuko Burundi bugomba gutegwa. Ejo narakoze ikiganiro cyihariye kuri iyi nkuru, mugabo hari ikintu ngomba kugaruka kuvuga ko bavuze ngo bice 90% by'abagwanyi ba Red Tabara na FNL yanze bampema
hamwe n'abasirikare b'u Rwanda RDF biteguye gutera Burundi baramaze kwipanga muri plaine ya Rusizi no mu misozi ihanamiye iyo plaine, aho bavuga ko n'ubusozi butandukanye bapozisiyonyemwo inkoho amakano araba ku butaka bw'u Burundi. Ari no makuru yacicikanye kuva hirya y'ejo nejo, hariho na sirikirere, donc inkuru yanditse iriko irarengana. Ngoma ndabwira ikintu kimwe, buriya nimba Nzabampema Aloyize cyangwa se kuba Aloyize Nzabampema yarafashije urugamba M23, suko bahuje objectif na M23, no kuba Red Tabara yarafashije urugamba M23, suko bari bahuje objectif na M23. Bivuze ngo M23 na Red Tabara ntibahuje intumbero y'ibambeho. Aloyize Nzabampema yagiye mu ishamba kivyake kandi yaratanze Red Tabara kwinjira ishamba. Aloyize Nzabampema mumbabare nkoshize imvugo kwininge kuzikoresha, sivyo? Uko muhita kose je manfu ko ndabimenyereye. Aloyize Nzabampema n'umuhutu n'icama ciwe citwa Paripehutu FNL. Paripehutu karacariko kuri FNL Nzabampema niko biri. Paripehutu FNL. Red Tabara nubwo bashize imbere abahutu, abenshi bayirimo n'abatutsi, kandi nabo nyene bafise ideologiya nk'iza Kagame, baza bigisha abantu yuko umututsi mu Burundi acinyijwe, bagomba kuzana intwaro itwarira bose, aho ngo umututsi azafise ijambo. Guys, ibi mu Burundi nta mwanya tukibihereza. Ibi mu Burundi how can I say, birangora kubwira abantu mu by'ukuri badashaka kumva. Nta mututsi wo mu Burundi akubwira ko abayeho nabi ngo nuko atwaye n'umuhutu. Jamais. Ababona ko babayeho nabi ni bari bagiye mu Bubirigi bansi kuyoborwa n'umuhutu. Bari mu Bubirigi benshi za Canada n'andi hatandukanye, sivyo? Mugabo kubera politike zabo bakeneye reason ituma baza mu Burundi, bariko barondera kandi kwica abarundi mu mitwe. Umuhutu, umututsi, umutwa mu Burundi, we are proud kubana, turabyishimiye. Mwumve ngo uko tubanye niko byakagomba kumera. Umuhutu arasonza, n'umututsi arasonza, n'umutwa arasonza, sivyo? Wanashaka sivuvurebye mu bantu bari miyo plasano mu Burundi, sebere by'abatutsi mu buzi bwa leta, mu ma ONG nibo benshi gusumba abahutu. Mugabo abahutu babanyeze n'abatutsi, abahutu ntanzwe ibyo bafisemo, n'abatutsi mu mitwe yabo ivyo bya Red Tabara ntibarimo. Usibye gusa babandi jodibye muca mubabona bajya bafana, babandi batigera babona ko nyina w'uwundi avyara abahungu, babandi batiyumvisha ko uwundi mugore ashobora gucumba bunini, nibo batanyuzwe. Mugabo umuntu yumva ko ari umurundi mu mutima wiwe, aranyuzwe n'uburyo Uburundi bwubakitse, aranyuzwe n'uburyo abayeho mu Burundi. Ubu kandi dufise mu Burundi ntabwo twabutewe na CNDD-FDD, ntitwabutewe n'abahutu ibambewe, twabutewe n'abaje bari mu Burayi. Turabizi, we know. Nibo birirwa bakoma induru badusabira ibihano, nibo barusabira ibihano, nibo batuye amaboko imugongo. Twebwe turiko dukora uko dushoboye kugira twubake igihugu cacu na yacu maboko, nabo bagashirwa mu hejuru basemera baturondera badusabira ibihano. Iyo mikenyero yanyu twarayimenye, twarabahinyuye. Abarundi turazi gutandukanya ugwafu n'ururo. Umurundi wa 2005 atandukanye cyane gose n'umurundi wa 2026, baratandukanye. Ivyo mwikoza turabibona tukihorera. Mwebwe rero ni mwitigadige iyo muri mu mashamba ya Kongo, ni mwitigadige. Finally mutuza gusanga mwataye umwanya mugaruke mu maramara. Leta mvye iracasemerera, vene twubaka igihugu, irabamaga muze twubaka igihugu, mureke kuribwa n'imibu ataco muzira. Mugabo kubera inda ndende, kubera kutanyugwa, kubera agatima k'amacakubiri kare muri mwebwe,
n'agatima k'ubukoko ntimugeza kuza. Ole wenu n'akazi kanyu, ntaco leta mvye itakoze, ntaco itariko iranakora kugira ngo abarundi tugume dusabana, tugume tunwanye. Mwebwe gusa ico mushira imbere kure mu bwoba mu mitima y'abarundi, kumva ko Burundi bubaye mu ruhagarara niho mwokumva mugize mvuge gute, mwokumva ko murose amahoro. Nayo shwi ivyo ntibikiba mu Burundi. Sogo yapfuye yavuze ngo nta ntambara izongera kuba mu Burundi. Imana niyo yatanze ko icabona, uwo ni Sogo nyakwigendera Petero Nkurunziza. Ni wasize bivuze. Kandi turiko turabirabisha amaso, intambara nyinshi zatumbera Burundi zarahindukiye, ntazirashika ku Burundi. Nabo bakomeza kutwimbira icobo. Ndababwire ko urucira mukaso rugahitana nyoko. Muri kuririmba ngo Burundi bugomba butegwe, amakano araba ku butaka bw'u Burundi uko yahindukiza bisabiki. Mwibuke kakajambo nababwira, hejuru ya Nyabarongo n'ikirere cya Kigali cyose inkona ziri kwarara. Akanzo komeza ukabibutsa, ziri kwarara umwanya wari wo wose, zizobanoba shauri yenu. Mukomeze kuririmba ngo Burundi bugomba kubatombe, ubundi bugomba gutegwa. Muzogumira muri ivyo, musanga amabombe mutiye ku Burundi arabasubiye ko aguye iwanyu mu Rwanda. Aha twibandanirize. Uyu rero Aloys Nzabampema ntahuje namba umugambi na Red Tabara wapi. We yatije umurindi M23 pour échange y'ibigwanisho. Hari cyagihe bari enclave hariya muri Mwenga nimba nihenze, hafi y'ikibira citwa Matunda, je me souviens plus. Babuze nyine bavayo, baca babwitabaze Aloys Nzabampema, baramukontakta ati twebwe abantu bacu turabona yuko FARDC na Wazalendo na ca gisirikare kindi ntavuga bababangamiye, kandi mu by'ukuri ibikoko biriko birabarya mu mashamba barimo. Turakwinginze dutize ingabo kugira ngo turabe ko basa abantu bacu bava hariya baje mu bundi buce. Niko banegose Nzabampema bamubwira, nababwira ati okay mpa amafaranga hama mu promete byo muzompa inyuma y'ugo rugamba. Baramukutse izo kashi, baramupromete byo bamuha. Nzabampema arabasova, ibintu byo barabimuha. Kuko Nzabampema nguma musha muri diri zanyu. Diri ziwe turazizi ari muri Kongo. Idiri Aloys Nzabampema ari mu turazizi. Reka rero kumwitwaza mukumvisha abantu yuko Burundi bugowe. Nibisa guys, nibisa kabisa. Iyo mikenyuro turayizi neza, turayizi vizuri sana. Twarayikurikiranye, twarahumutse kabisa. So reka rero nse n'ubukebereza ngaha. Mu by'ukuri nsaba abarundi tugume dufatanye mu nda, ibi bihuhwa aya makuru y'ibinyoma baguma batuzanamo, tuze turayatera ivyatsi uko bayazanye. Tanto babeshera indongozi zacu ngo biyivyibi, tanto ngo bishe aba bajya biba bigasinga mwa abatumye kugira ngo muronke ingene yataye. So reka ndangirize ngaha, nshimira mwebwe mubanye natwe muri kino kiganiro. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Nkomeze kwibutsa kandi yuko mugira sabone kugira ngo mudufashe kwagura uyu muryango wacu, kandi namwe muzimeronka amakuru yacu umwanya ku mwanya uko cyabashikirije. Rero mukomeze kugira aho muba mwubahwe. Ciao ciao.